rero turiteguye kuzana igitoro i Burundi, igitoro kinshi dufise igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 12 i Dar es Salaam kiteguye kuza i Burundi. Igice ca mbere cyageze i Dar es Salaam cyahageze ku madolari, kiteguye kuza gushika Ikobero kizoba kiri ku madolari, kijabutse umupaka Ikobero kikinjira i Burundi, transaction tuzikora ku marundi. Ni mutugeze tubahaye imisi itarenga. Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi nshuti mukunda makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru abari karavugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru yo kwizera avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ashikirizwa n'abanyagihugu, avugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, na za nkuru zitandukanye ziba ziriko ziranyegezwa. Abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane andi makuru yihutsa arabana nibura k'igitoro kibandanya cirabandanse mu gihugu c'u Burundi. Metusera niko bamye batazira Pasiteri Habimana arasubiye gushikiriza yuko hashobora kuba harandi mamiliyoni y'amaritiro ategerezwa gushika mu gihugu c'u Burundi. Muragira mu vyumvirizi izo nizo twabiteguye muri aya makuru, turaza kubibashikirako. Turaza gusimbira mu makuru arabana na politike, naho muraza kumviriza ibiriko biravugwa muri leta ya CNDD FDD, leta ya Gitega, navyo twabiteguye murabikurikirana ido nido. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone, gufyonda ko rabahanditse subscribe mu majambo atukura. Iyo wafyonze ko mugabo ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru. Muragira muyakurikirana aya makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwimwe ukwayo. Nemeje kubabwira mu ntango z'aya makuru yuko Metusera niko bamye batazira Pasiteri Habimana yahejeje gushikiriza yuko hari ikindi gitoro kitegerezwa gushika mu gihugu c'u Burundi kivuye mu gihugu cibanyi ca Tanzania. Metusera niko bamye akaba yaramenyekanye cyane nyuma yuko akorera ishirahamwe rijejwe kunguruza no kudandaza igitoro, ryemeje yuko hari igitoro ryageneye igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyarabaye nyuma yuko igitoro cabaye umuzi wibuye ijya nino mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko. Abenshi bakavuga ko byavuye ku kubura ku mafaranga y'agaciro y'amadolari ndetse n'amandi mafaranga akomeye cyane, ndetse n'intambara ya Ukraine. Reka tubanze twumvirize amajambo yashikirijwe na Pasiteri Habimana Metusera niko bamye, hama turabandanya n'andi makuru twabateguriye ariko vuga mu bisata bitandukanye. Akaba ari Pasiteri Habimana Metusera niko bamye avugira ishirahamwe Petroleum Group Africa Burundi isa, rikaba bivuga yuko ryoba ari ryo ritegerezwa kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi. Twari tumaze kugerageza kuzana igitoro inshuro zitatu, mugabo yo bahati ntiyaduseke kugira ngo tukizane. Rero turiteguye kuzana igitoro i Burundi, igitoro kinshi, igitoro kibenkeye. Ikindi gikuru twiteguye kuzana igitoro kugira ngo tugire ikintu bita centre de distribution di Karibira i Bujumbura. Abakongomani baze barangure amadolari, abarundi barangure. Ikindi kirengeye byose ni uko igitoro tugomba tuzane ari igitoro tuzoranguza ku mafaranga y'amarundi. Abarundi bavyumve, bizwi neza, ahubwo bose iyo tubivuze baraduseka ati nta gitoro kicuruzwa ku mafaranga y'amarundi. Dufise igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 12 i Dar es Salaam kiteguye kuza i Burundi. Igitoro gitembera iyo bakiranguye kuza, kuko supply yakiranguye yaranguye igitoro kingana n'amaritiro miliyoni 60, agicamwo ibice bitanu. Igice ca mbere cyageze i Dar es Salaam cyahageze ku madolari, kiteguye kuza gushika Ikobero kizoba kiri ku madolari, kijabutse umupaka Ikobero kikinjira i Burundi, transaction tuzikora ku marundi. Ni mutugeze tubahaye imisi itarenga 14.
mukaduha ico bita lettre de crédit, banke ikayiduha ikayiha umukiriya wacu aje kurangura icyo gitoro cyose tukayironka, muri bubone ibitangaza bikorerwa i Burundi, kuko twaronse depo turashobora kwinjiza amakamyo 100 ku munsi. Mu ndwi twinjije amakamyo make arashobora gushika ku 300. Ku mafaranga leta isigira umukiriya ku pompe ni 65. Mugabo siyo babaha twebwe tuzoyarenza ko incuro zigiye kuba zibiri. Dutandukire ayavugwa mu by'ubutunzi. Mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise ubutunzi kama bwinshi, ariko bwonyene ntibwofasha igihugu kwikura mu bukene. Uwo ni umwihwezo wakozwe na Janvier Desire Nkurunziza, umwigisha muri za kaminuza akongera akaba n'umushakashatsi. Hari mu kiganiro cyo kuri wa gatanu categuwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Janvier Desire Nkurunziza abona ko bikwiye ko Uburundi buhera mu kugwiza ivyo bushora hanze, ariko rero kubwiwe Uburundi uyu munsi busa naho ataco bushorera hanze. Umbiriza. Uburundi ntibwabwirizwa kwizera ubutunzi kama bufise mu kwiteza imbere no kurondera hirya no hino hashobora kuva ifashanyo mu by'ubutunzi n'iterambere. Nko gushorera hanze vyategerezwa kuba amamuko nyamukuru y'amafaranga y'agaciro mu gihugu icyo ari cyo cyose, ariko mu Burundi ibishorerwa hanze ni bike cyane. Twovuga nk'icayi n'ikawa gusa. Byongeye ibiciro vy'ivyo biterwa bigenda biragabanuka uko bukeye uko bwije. Muri make hari ingorane, ibishorerwa hanze ntibishobora gusahiriza ibigurirwa hanze y'igihugu. Si ukuvuga ko ibidukikije kama canke cimeza vyankenerwa haba mu mfungurwa canke mu bikoresho atakamaro bifise, ahubwo birakenewe cyane, ariko harakenewe ko tubona kumwe ibijanye n'ikoreshwa y'ibiri muri ico gisata. Ntawovuga ngo je ndatunze ndafise ubushobozi guca ubukoresha uko ushaka. Oya, si uko biri. Hategerezwa kubaho umugambi utomoye ubigenga mu bisata bitandukanye. Ico tumaze kubona nuko ibihugu nka vyose bibikoresha cyane vyavyifashemwo nabi kandi ntaho vyashikanye ubutunzi bwavyo. Ni ukuvuga rero ko ari ukugwiza umwimbu ubihingurwamwo n'ibishorwa hanze bivuye muri ivyo bidukikije kama canke cimeza nk'ubutare. Nta kuvuga ngo jewe ngiye kwiteza imbere fatiye kuri ivyo vyimburwa canke ibikoresho kama, no kubikoresha nyabona, ndetse umuntu akarondera ibindi avyunganiriza. Ibi rero nivyo nerekeza ku Burundi, sinzi ko umuntu ahura neza. Janvier Desire Nkurunziza asanga rero kugira Uburundi bugwize ivyo bushora hanze ari ngombwa ko bugwiza amahinguriro, ariko aho naho akavuga ko bikigoranye, narirya ngo bisaba ibintu vyinshi nk'umuyaga nkuba, amabarabara n'ibindi. Dusubira twumvirize Janvier Desire Nkurunziza, n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi. Comment pourrait-on booster les exportations? Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Si je dis juste quelques idées, il faut d'abord diversifier l'économie. Ni gute hogwizwa ibishorwa hanze y'igihugu? Nivyo harakenewe vyinshi, ariko mu ncamake harakenewe ko ubutunzi babushingiye ku bintu vyinshi. Harakenewe ko ubutunzi buba bwifashe neza. Aha rero harakenewe guteza imbere igisata c'amahinguriro. Kuko nari mpejeje kubivuga, ntawozera ku butunzi kama gusa. Birakenewe kugwiza amahinguriro. Birakenewe kandi no guteza imbere n'ibindi bisata nko kugwiza ibikorerwa ba mukerarugendo. None ni gute igisata c'amahinguriro cotezwa imbere? Aha hari ibintu inyubako za ngombwa zidashobora guharana gato. Ivyo bikariho ntacoshoboka. Aha ndavuga nk'igisata c'umuyaga nkuba. Igihugu ntigishobora gutera imbere iyo badashobora kuba baronka umuyaga nkuba ku buryo bwizewe kandi buzimbutse. Ivyo ni ntayigayezwa. Ivyo kandi sindabivuga ku Burundi gusa, ni ku bihugu vyose. Ariko rero ku ruhande rwabwo Uburundi ni kimwe mu bihugu vya nyuma ku isi mu gisata c'umuyaga nkuba. Ivyo ndabishingiye ko cyane kubera ariko arahara mu ruganda ntibacura. Ariko hari n'ibindi bisata nk'amabarabara meza, amabarabara y'indarayi n'ibindi. Ariko mu gutangura umuyaga nkuba bwa mbere Évidemment, il y a d'autres choses, les routes, les chemins de fer,